Ona kisu yanatugonga lakini. Madam, uko mwenda wazimu wala nini? Unatafuta kutuua juu tuko kukweni tuko ba étranger. Ndugu zangu, mukeko tujokipe kwanza no mulozi. Ahubwo ni mwe mwasaze. Iwanyu babigisha gutwara imodoka gutya mumviza amayekutore mu matwi. Mukuye ndugu zangu kwa tujokipe kwanza na umulozi. Reka turabaka imodoka nta kibaye. Musingana, raba imodoka yanje ngene baye. Kubera uyu mugizi wa nabi w'umunyabugo atwara komobisi. Agatwara afise n'amayekutore mu matwi. Ibaza ingena na klaxon umwanya munini nyandiko ndamubwira yuko nshaka kudepasa. Hinga mpamagara muri police. Umva madam, umva tuza. Uyu ni umugenzi w'imurenganya ahubwo ninjye we chauffeur utwaye no kombobisi. Nakomeje rwose kuguha ibinyoteri bikugaragariza ko hantu ugiye kudepasa bitemewe. Ariko urangura bikora. None ndebe. Ariko nawe wa muhungu, imanuka noya nk'iyingi ntabwo igomba gutuma ushinja umuntu ibintu bikomeye nk'ibyo wakomeje kuvuga. Basi yanisamee basi namesu ukwa na yuwa vile vyote.